Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mboneshakure igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nonyemerere nkuhe kaze ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere igenekerezo ry'icenda z'ukwezi kw'icumi umwaka n'ibihumbi 2023. Ese ivya Perezida Ndayishimiye na General Niyongabo vyoba vyifashe gute? Imyaka 11 General Prime Niyongabo niyo amaze arongoye igisirikare c'u Burundi. N'ubwa mbere ivyo bishitse mu mateka y'u Burundi. Imbere yiwe uwashoboye kurongora igisirikare umwanya munini yabaye General Major Thomas Ndabemeye yagitwaye imyaka 9, ni ukuvuga kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo itandatu n'indwi gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo indwi na gatandatu. Muri iyi myaka itatu iheze Prime Niyongabo yafatwa nk'inkingi ikomeye y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye basanzwe banahuriye kuri vyinshi. Womenya ko Ndayishimiye na Niyongabo hari abagenzi ba kera. Ndayishimiye yahagarikiye ubugeni bwa Niyongabo mu njyane za Ndayishimiye na Bunyoni. Prime Niyongabo yamye ari uwuhumuriza ko Bunyoni atoshobora gutembagaza ubutegetsi. Mu ruyeri rwo kwigizayo Petero Nkurunziza, Prime Niyongabo yari ku ruhande rwa Ndayishimiye. Muri aya mezi ya nyuma ishusho y'umwizigirwa wa Perezida Ndayishimiye iriko iratakara kwa General Niyongabo. Igisirikare kivugwamwo ubusuma bukomeye. General Niyongabo haboneka nk'uhagarariye ubwo busuma. Abasirikare baridogera cane Prime Niyongabo. Ndayishimiye bizomugora kumugumana mu gihe abangamiye abandi bajenerale yagiriza ubusuma bakoze kuva kuri Nkurunziza. Amatwa dusumira General Niyongabo nawe arabizi ko igihe asigaje mu mabanga coba ari gito cane. Amazina y'abashaka kumusubirira haranugwanugwa co kimwe n'ibindi bihangange bitekewe n'ubwoba muri kino gihe nawe nyene yoba hari mu bariko baragerageza kurungika imiryango hanze kubera batazi y'ibintu bitera bija. Prime Niyongabo yaravugurujwe ku kibazo c'imishahara y'abasoda. Mu mpera za Ndamukiza 2023 abasirikare barongewe umushahara ku rugero rutari bwigere rubaho mu mateka y'igisoda c'u Burundi. Imishahara ya benshi yararwijwe hafi inshuro zitatu. Ivyo vyabaye mu gihe hari haciye iminsi mike cane General Niyongabo agendeye abasirikare mu gihugu cose abasaba kwihangana, avuga ko ata mafaranga ariho ko abasoda borindira igihe imishahara izoduzwa ku bandi bakozi ba leta. Ishavu mu basoda ryari ryinshi cane inyuma y'ivyo biganiro. Henshi nta n'ikibazo abasoda bamubaza kubera umubabaro. Icababaza abasoda ni ubukene budasanzwe bari barimwo, aho bamwe batari bagishobora no kuronka agatike ko kuja kuramutsa imiryango. Ariko umukuru w'igisirikare akaguma yerekana amatungo y'umurengera mu kugura amaparasera y'amamiliyaridi, kubaka amazu agerekeranye, kwihariza urudandaza rw'imiti mu gisoda n'ibindi vyinshi cane. Benshi banibuka amakuru ya RPA avuga ingene General Niyongabo yafatanywe muri Kigarama 2022 amadolari ibihumbi amajana 200 yarajanye mu rugendo. Kongera imishahara abasoda ntivyasavye ko leta ihindura amafaranga ikoresha mu mwaka. Nayo mpamvu mu gisirikare hakwiye urukurukuru kw'amafaranga bongewe arayo bahora bibwa. Mu gihe hatansiguro itanzwe ntanyeka ko urwo rukurukuru ari rwo abasoda bazogumana. Ubusuma budasanzwe mu mishahara y'abasirikare. Haraciye amezi hahagaritswe abasirikare batari bake bakora mu biro bijejwe imishahara y'abasoda DCT. Amatoza yerekanye ubusuma bukomeye bwahora bukorwa n'abo basirikare, aho buri kwezi bahora baduza imishahara y'abasoda bamwe bamwe. Ugasanga nk'umusirikare umwe bamuhemvye amamiliyoni ku kwezi, bakaca bamutelefona bamusaba gusubiza ayo mahera ariko bakumvikana ayo bamusigira. Ibisongerezi vy'intwazangabo bikora muri DCT basanze vyaratunze ku rugero rutangaje, aho basanga bamwe bafise amazu mu makaritsiye nka yose ya Bujumbura, baraguze imiduga izimvye, bamwe mbere imiryango barayirungitse muri Canada.
Amakuru y'ibanga akwiragizwa mu basoda akaba avuga ko bano basirikare boba barakoranye na General Niyongabo. Ayo makuru akaba avuga ko buri kwezi hoba hahora hakorwa intonde zibiri z'imishahara listing, rumwe rwaheza rukanyegezwa ruvuga umushahara w'ukuri wandikiwe umusoda, n'urundi rwajako imishahara abasoda bahabwa. Biragoye rwose kumenya ukuri kw'ayo makuru hariko arakwiragizwa mu basoda ico bikoze. Hari ibisongerezi bigeze mw'ibohero kubera ubwo busuma. Hari n'abasirikare birukanywe kubera amakonte yabo yaciyeko iyo mishahara y'ubusuma. Muri DCT ibisongerezi vyasubirijwe n'intwazangabo. Ayandi mafaranga yibwa cane n'ayakurwa ku mishahara y'abasirikare baja mu bikorwa vyo kugarukana amahoro muri Somalia no muri Centrafrica. Umuntu afatiye ku basoda baja muri Somalia gusa, umusoda wese baramutwara hafi ibihumbi 600 vy'amafaranga y'amarundi ku kwezi. Umuntu afashe ko buri kwezi muri Somalia haba hariyo abasirikare baba ibihumbi 5, ni ukuvuga ko buri kwezi babatwara hafi miliyaridi 6. Ayo mafaranga yose abasirikare bavuga ko batazi iyo aja. Amakuru ariko harakwiragizwa mu basirikare akaba avuga ko Perezida Ndayishimiye yarakaye bikomeye amaze kuronka amakuru yose y'ibibera mu gisirikare, ubusuma mu myambaro n'imfungurwa z'abasirikare. Intwazangabo twaganiriye zaratweretse ingene abasirikare bagiye gufungura kuva muri Mukakaro 2023. Abasoda bagiye gusubira gufungura ibintu batari bacibuka ko bibaho. Ivyo baheruka mu myaka ya kera kuri Bagaza ndetse no mu ntwaro ya mbere ya Buyoya. Inyama, amata, umukate, isukari, ifu y'ibigori, imboga, ivyamwa n'ibindi. Niko amafaranga igisirikare kizokoresha mu gufungura abasoda yarongerejwe, ariko abasoda bo bemeza ko ivyo vyose bari basanzwe bavyandikiwe ariko bikibwa. Buri mwaka abasirikare barafise imyambaro mishasha bandikiwe, ariko iyo bagize Imana bakaronka umwambaro umwe mushasha ku mwaka bashimira Imana. Ayo yose ni amafaranga abasirikare bemeza ko bibwa n'abarongoye igisirikare c'u Burundi. Mu vyipfuzo vyabo abasirikare bashaka ko ivyo vyokorwa nko mu bindi bihugu bimwe bimwe vyubahiriza umusoda, aho ayo mafaranga yose yongerwa ku mushahara w'umusoda, hanyuma hagashirwaho imangazini za gisirikare aho umusoda yigurira imyambaro uko ayikeneye. Perezida Ndayishimiye azoshobora kwikura General Niyongabo? Kino kibazo kirahanze Perezida Ndayishimiye muri kino gihe ariko agwana n'ibihangange vyinshi. Intambara yabe ndetse na General Bunyoni ntirahera, aherutse kwiteranya n'ibindi bihangange vyinshi cane mu guhindura amanoti yavyo ibipapuro. Intambara ya Reveriyano Ndikuriyo irashushe. Intambara n'abarwizatunga bakomeye cane nka Ziranotse iriko iragera ahakomeye cane, kandi igihe cose agwanye n'umurwizatunga yisanga ariko aragwana n'abandi bajenerali. Ubwoba n'ishavu ni vyinshi mu basendede FDD muri kino gihe, aho niho bimugoreye rero kumenya uwundi musirikare yokwizera akamufasha kurongora igisirikare. Perezida Ndayishimiye abona abahemu mu mpande zose, ntazi abo asigaranye ashobora kwizera. Ku rundi ruhande ariko kugumana General Prime Niyongabo nawe nyene azi ko atagikundwa sicoroshe. Amukuye ntazi iyo aca amushira. Yararangije kumuha amapete yose ashoboka mu gisirikare, ntari bumugire umushikiranganji wo kwivuna abansi. Kumbure hazomukura aca amupfunga nawe nk'uko yagize Bunyoni, canke hazomurungika mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu, mu Bushinwa canke mu Burusiya nk'uko bikunze kugenda ku ntwazangabo zikomeye zigijwe kure. Ico bikoze ibihe ntivyoroshe kuri Perezida Ndayishimiye. Abo batanguranye nk'abagenzi nka bose bariko bahinduka abansi. Ubusuma bakoze babukoranye na Perezida Nkurunziza, abandi yarabubarekeye kugira bagume bashigikiye ikiringo ca gatatu. Guhindura ivyo bintu ku bantu bamaze kumenyera kwihereza amamiliyaridi ni intambara itoroshe. Abasirikare bo bipfuza kuronka indongozi nshasha inyuma y'imyaka 11 mu butegetsi bwa Niyongabo. Umwe mu basirikare yasomye iyi nkuru yatwandikiye agira ati:
nsomye aya majambo nsanze ari ukuri kuzuye. General Prime Niyongabo nibaza ko n'ubu hataremera ko twongewe agashahara. Amajambo yavuga yari amajambo y'agasuzuguro mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2023 hagiye gusezera ingabo zari zagiye mu rwego rwa EAC. Yavuze aya majambo: mwavuze ngo muzondasa amafaranga atabonetse, ehe nabizaniye nimundase, amafaranga ntayahari, n'utuzoboneka muzotubona mu kwezi kw'indwi 2023. Naho nyene si birya mwiyumvira, n'akantu gatoya kazoba kabonetse. Uwumva rero adashoboye kubandanya akora akazi nakure umwambaro yitahire.